Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so Ntkarutimana Eric mu kiganiro cya SAVEUR DIVINE. Turamaze iminsi tuganira ku gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, ku bihe bya Pasika, ingene Kristo yitanze mu kibanza cyacu, ingene Kristo yapfuye, hanyuma turabona ingene bamuhanze nyuma y'iminsi 3 arazuka, azukana intsinzi, mu nyuma araduga mu ijuru asubira mu kibanza ciwe aho yarari. Imana ishimwe cyane. Rero tugira tuganira ijambo ry'uno munsi, umutwe w'ijambo uvuga ngo Yesu Kristo azokwama ahangamye kungoma ibihe bidashira. Reka dusome amajambo dusanga mu cete Paulo yandikiye abikorinto, icete ca mbere igice ca 15, turasoma ku murongo wa 25. Haravuga ngo kuko guhangama azokwama ahangamye gushitsa ahazoshirira abansi biwe bose munsi birenge vyiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyo tuvuze azokwama ahangamye kungoma ibihe bidashira ni wa mwami w'abami Yesu Kristo. Turabona ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere, haravuga ngo jambo yariho kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, ngo vyose vyaremwe nawe, nta caremwe na kimwe kitaremwe nawe. Ni ukuvuga Yesu Kristo yamyeho kuva mbere na mbere, nta kintu na kimwe caremwe kitaremwe nawe. Mw'itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 26 n'ibirindwi haravuga ingene Imana yakoranije inama, ikoranya inama mu ijuru, ivuga ngo tureme umuntu asa natwe. Haleluya. Umuntu wese asa n'Imana. Gusa n'Imana rero nukwahe, hariho impwemu yavuye mu Mana ayishira mu muntu. Uyo muntu rero niwe asa n'Imana. Uwo muntu yavuye ku Mana asa n'Imana. Imana ngo yabumbabumbye umuntu mu twondo, hanyuma ngo ihuhiramwo impwemu yayo. Iyo mpwemu y'Imana niyo isa n'Imana. Umuntu ni mpwemu yambaye umubiri. Imana idufashe cyane. Turakwiye kubitahura rero ivyo yuko umuntu ari mpwemu yambaye umubiri. Iyo mpwemu yavuye ku Mana kandi nizosubira kuwayitanze. Imana yacu nishimwe cyane. Rero turabona ingene Adamu yabaye mu itongo rya Edeni, hanyuma akora icaha, kandi mu gukora icaha ntiyigeze yihana. Rero umuntu acaba uwanduye, umuntu acaba upfuye. Umuntu uwo ari we wese avukana icaha kivuye muri Adamu, kuko twaremwe twese muri Adamu wa mbere. Imana idufashe. Rero umuntu muri uko kubaho yagiye abaho agenda agarariza Imana, kuko ubwa mbere na mbere wa mbere yagararije Imana ari we Adamu. Rero turabona ingene Yesu Kristo ari mu ijuru yaravye ingene umwana w'umuntu agowe kugendera mu caha, umwanya wari wo wose yamuri mu vyaha, hama umuhereje akagenda gutanga ikimazi kubwo caha c'umuntu, hama ico cyaha kigatwikirwa ntabwo cavaho. Imana idufashe. Uwo muntu yatanze ikimazi c'intava ni Yesu Kristo. Niwe yaje aradupfira, atanga amaraso yiwe, kuko amaraso y'impene n'inka n'amapfizi ntaco vyigeze bimarira umwana w'umuntu. Rero turabona ngaha Kristo
ingene ahangamye mu ijuru. Haleluya. Yesu Kristo ukuduga kwiwe akaja mu ijuru yagiye ku ngoma yiwe yahoranye kuva kera. Uyu munsi rero avyaga iburyo bwa data kugira ngo twebwe bari mu isi uno munsi adufashe. Haleluya. Kugira dushobore gutsinda amageragezwa, kugira dushobore gutsinda ibituremera n'ibiturusha. Turabona ingene yaduze asezeye intumwa, ababwira intumwa ziwe ati genda murindirire Yerusalemu, murindire ico data azobarungikira. Uyo mpwemu yera niyaza azobashoboza kugira mushobore kunshingira intahe. Turabona ingene Petero na Yohana baciye batangura gushinga intahe igihe bakijije ikirema gikize muri rya zina nyene rya Yesu Kristo, kuko ariho ari muzima, ariko arakora n'uno munsi kandi adufasha kandi adusengera. Uyu Kristo tumwizeye, uyu Kristo turi muri we dutsinda ibitugerageza, ingwara zirakira, abamugaye baramuguruka. Turabona ingene ya Petero na Yohana babwiye ikirema ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka, bamufata ukuboko ngo acarabaduka. Imana ishimwe cyane. Turabona ingene Petero yagiye gusengera uwitwa Doruka yari yapfuye, hanyuma ngo ahindukirira ikiziga Petero ngo amwubamako ngo aravuga mu izina rya Yesu Kristo ngo haguruka, vyuka, asubira kuba muzima. Ni ukuvuga iryo zina n'uno munsi rirakora mwene data. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo yasubiye mu bwiza bwiwe. Nawe birashoboka ko ushobora kuba uri muri ino si, ariko umenye yuko ya mpwemu yava ku Mana izosubira kuba yitanze. Wewe nyene ubwawe, wewe nyene izina ryawe, wewe wambaye umubiri uzosubira kwa data, niwe yakuremye, niwe yagushizeho. Hanyuma rero uyo ngo niwe azocibwa n'urubanza. Imana idufashe cyane. Rero ngaha Kristo Yesu avyagiye ku ntebe imbere y'Imana, ari buryo bwa data, iruhande ya data wa twese. Rero uyo Kristo inyungu ya mbere ikomeye cyane kuba mwizera nuko ariho kandi ari muzima. Uyu mwize ntitwizera umuntu yapfuye agahera, oya twizera umuntu yapfuye akazuka uno munsi ari muzima. Imana yacu nishimwe cyane. Turabona andi majambo dusanga mu gitabo c'Abaheburayo igice c'icumi, ku murongo wa 12 hatubwira ngo ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'ivyaha c'intahava avyagira iburyo bw'Imana, aheraho arorera igihe aho abansi biwe bazohindurirwa indava munsi y'ibirenge vyiwe. Imana ishimwe cyane. Bene data, hariho umunsi abansi ba Yesu Kristo ngo bazohindurwa indava y'ibirenge vyiwe. Hariho umunsi umuntu wese azobazwa ivyo yakoze kuri ino si. Umuntu ntabwo apfa ngo araheze. Hariho imigani y'ikirundi ivuga ngo agapfuye kabazwa ivu. Oya, agapfuye ntikabazwa ivu. Akabazwa ivu ni wa mubiri, ariko ya mpwemu yava ku Mana imwe ituma twizera Kristo izosubira kuba yitanze. Bene data, hariho abantu bazokwikangurira umunsi mubi, bazokwikangurira kuboroga no kumererwa nabi, ariko hariho n'abazokwikangurira ubugingo budashira. Mwene data uri kuranyumviriza, ndakugira inama ngo wizere umwami Yesu Kristo, kugira ngo niwamara gusinzira, kuko ubu mubiri tuzovamwo, hari imyaka runaka tuba kuri ino si tukapfa bagahamba, ariko hariho uyu umunsi ya mpwemu yava ku Mana izobazwa ivyo yakoze kuri ino si. Mbega mwene data uri kugenda gute? Mbega mwene data ubutumwa wumva ku munsi hari ico bikumarira, hari ico buhindura mu buzima bwawe? Kuko impwemu yavuye ku Mana izosubira ku Mana, kandi Kristo avyagiye ku ntebe y'imbabazi, kandi ngo ari ku ntebe ahangamye ibihe bitazoshira. Tuzomusangaho dushika imbere yiwe ku ntebe y'imanza. Kubera iki utizeye? Kubera iki umvise ubutumwa ntiwizere? Mwene data, nta kintu na kimwe umuntu azokwireguza, nta kintu na kimwe umuntu azokwireguza imbere y'Imana ngo ntiyumvise. Ubutumwa bwiza buravugwa ku maradiyo, buravugwa ku ma YouTube, buravugwa ku ma réseaux sociaux, buravugwa mu buryo butandukanye. Umuntu afise umwanya wo kwihana no kugira ngo ashobore kwizera uyo mwami w'abami. Imana ishimwe cyane. Ico rero kiri mu kintu, ni kimwe mu mumaro watumye Yesu Kristo aduga mu ijuru, kuko ni muzima. Uyu munsi
turiho kubwiwe kandi niwe dukorera, niwe twizeye. Imana ishimwe. Mwene data ndakugira inama rero, umwizero umwami w'abami, kuko yaravuze ati ngiye kwa data, kandi kwa data hari amazu menshi, iyo abatarahari mba ndabibabwiye. Ngiye rero kubategurira hanyu. Rero mwene data, gutegura iyo uzoja, wategura ukiriho, ntabwo uzohategura wamaze kuva muri ino si. Hategura ukiriho, utegura iyo uzoja, uko dufise umwami niwe aganza abami bose. Nuwo rero n'umwami Yesu Kristo yapfuye akazuka, uyu munsi ni muzima. Imana ishimwe. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.